Muri ino myaka abarundi batari bake barahurumbiye kuja mu bihugu vyo hanze y'Uburundi, biba ivyegereye Uburundi canke ibiri kure y'Uburundi, haba muri Afrika canke Iburaya no muri Aziya. Ivyo bihugu bitari vyinshi twovuga nk'igihugu ca Tanzania, igihugu ca Zambia, igihugu ca Sudani, igihugu ca Afrika y'Epfo. Uburundi bumaze ishirahamwe Oricom rimaze kwihweza ingorane zishikira abo barundi baba bari muri ivyo bihugu, ryahisemwo kugira iri tangazo kubamenyesha makuru. Kubwishirahamwe Oricom, ubwiyongere bw'abarundi barondera kuja kuronderera ubuzima mu bihugu vyo hanze butegwa ahanini n'ubukene buri mu miryango bwokora amakara bugata. Ikindi ni iyo igwirirana ry'abantu mu gihugu c'u Burundi, murabona yuko bitoroshe, aho ivyegeranyo bitandukanye vyerekana yuko umugore umwe mu Burundi yibaruka hagati y'abana 5 n'abana 6. Ikindi twovuga ngaha ni ubushomeri mu gwaruka. Mbere ubuhoho ntiburikiri no mu gwaruka gusa, twovuga yuko buri mu bakuze, kuko bwarataguye mu gwaruka hanyuma buja mu bakuze. Icegeranyo c'abashomeri cabaye mu mwaka wa 2020 kivuga ko ugwaruka rw'ababa 400,000 rutagira akazi. Aha mwomenya yuko iyo tuvuze akazi hariho na vya bindi hariho ivyo bita akazi k'imburabugirire, akazi gatuma utabaho canke ntupfe. Ariko muri iki cegeranyo twobamenyesha yuko ahanini n'umuntu adandaza ibiyoba canke uyundi muntu akora ikintu kugira ngo ashobore bimwe bita gusiriviva, bavuga yuko afise akazi. Arico gituma twibaza yuko ibi bitigiri vyoba bishobora kurenga. Ibintu biri uko mu gihe leta y'u Burundi ifise ubushobozi bwo guha akazi. Twovuga ico cegeranyo, twishimikije ico cegeranyo, leta y'u Burundi ifise ubushobozi bwo guha akazi abarundi bashika 120 gusa. Nubwo rero leta y'u Burundi yari yagerageje gushiraho imigambi twovuga ko yotuma ubushomeri bugabanuka, nko gushiraho umugambi w'ugwaruka wo kurorosa akazi biciye muri payeje canke muri ya banki y'ugwaruka. Mwishirahamwe Oricom tubona vy'ukuri ko utwo twigoro tw'igihugu tutahagije kugira ngo urugero ubushomeri buriko rushobore kugabanuka. Ibi bijanye nuko abarundi bahitamwo guhunga igihugu, kenshi bikaba ari ibimenyetso vyerekana yuko vy'ukuri iyo migambi igifise intambamyi kugira ngo ishobore gukemura iki kibazo c'ubushomeri. Ikindi n'ubukene. Ubukene haba mu bijanye na cane ibibazo vy'ubutunzi. Murabona yuko n'abafise akazi, aba twavuze muri vya 120,000 bifise akazi, uno munsi ugize rusasumbuka genda ukababaza uti mbega uragomba kuguma mu Burundi? Benshi bahitamwo kwigira hanze. Kubera iki? Kubera ko umushahara igihugu gisigaye gihemba umukozi waco utagishobora kumutunga. Mbere bamwe bavuga yuko udagishoboye no kuriha inzu araramwo gusa, atafunguye
atananyoye n'ibindi vyankenerwa mwibuka ibijanye no kuvuza abagize umuryango canke kwigisha abana. Murumva rero yuko ari ibintu bihambaye. Ivyo rero bifise ingaruka mbi zikomeye cyane ku buzima bw'igihugu. Naje sifise imyaka myinshi ku buryo naje rusasoma ruje guhava rusanga rwantwaye, kiretse ko rimwe rimwe hari abakigumye ngaha kubera ko hari ico bita umutima wo gukunda igihugu, kuko ntidushobora kugita n'igihugu cacu, tugomba kukigwanira. Rero twovuga yuko by'ukuri ibijanye n'umuvuduko w'abarundi barondera kugenda hanze biteye ubwoba kandi bifise ingaruka mbi zikomeye. Mu minsi iheze nibaza ko atanu umunsi urahera naraye mbonye ubushikiranganji bw'indero buvuga yuko hari abakozi benshi bariko barata akazi. Ubushikiranganji bw'amagara y'abantu gutyo nyene. Murumva yuko igihugu cy'u Burundi kiriko kiratakaza inshabwenge. Rero umuntu yoca yibaza ati mbega ko Uburundi biriko baratakaza inshabwenge arizo zari zitezweho kuzana inyishu ku bibazo vy'imibano n'ubutunzi vyugarije igihugu cy'u Burundi, inyishu abarundi bayitege he? Aha rero naha leta y'u Burundi naho abarundi bagiwe imbere n'indongozi zabo kurondera inyishu zirama kw'ibi bibazo nkoramutima vyugarije igihugu cy'u Burundi, na cyane cyane iki kibazo c'uko inshabwenge z'u Burundi ziriko zirahunga igihugu. Twishimikije amakuru ishirahamwe Oricome rifise ava mu muryango y'abagiye muri ivyo bihugu vyo hanze kuronderayo ubuzima, igitigiri kinini c'abo bantu barahura n'ibibazo bitandukanye. Mwese muramenyesha amakuru, mumaze igihe muvyumva, muramaze kumva abarundi benshi bapfungiwe mu gihugu ca Tanzania, abarundi benshi bambuwe ibintu vyabo mu gihugu ca Tanzania. Mumaze iminsi muriko murumva ibiriko birashikira abarundi bari mu gihugu ca Zambia, aho bavyukirwako mu gaturuturu ugasanga barambuwe utuntu twabo, abandi barabapfunze. Tutibagiye rero n'ikindi kintu kigisibije muri kino gihe, biravugwa ko muri kino gihugu, haba muri kano karere ka Afrika y'ubuseruko, hariho amashirahamwe ariko arandika, ariko ararukrita abaja gufasha ingwano mu gihugu ca Ukraine. Mwaravyumvise, twarabonye n'umurundi apfungiwe mu gihugu ca Ukraine nk'imfungwa y'intambara. Rero igitangaza ishirahamwe Oricome nuko abo bene gihugu bagiye kurondera ubuzima muri ivyo bihugu, nuko tubona abaserukira igihugu cy'u Burundi muri ivyo bihugu badakora ibintu bifadika. Tutabona uruhara rwabo rukomeye mu bijanye n'izo ngorane zishikira abo bene gihugu, ngo abo bantu baserukira Uburundi muri ivyo bihugu bahaguruke baje kuvugira abo bantu bariko baragira izo ngorane, bongera babafashe kugira ngo bazivemwo. Ikindi twovuga aha, twogaruka nko ku bushikiranganji bujejwe imigenderanire n'ayandi makungu bw'u Burundi. By'ukuri tutabona ikintu bwo bwari bubajejwe, tutabona ikintu kiboneka gukora kugira ngo abo barundi buvugire abo barundi, kongere kandi butange ubutumwa bw'ihumure haba kuri abo barundi bari mu bihe bitoroshe mu mahanga no ku miryango yabo yasigaye ngaha mu gihugu.
rero twovuga yuko ikindi twomenyesha ni uko ibintu bijanye n'abarundi bagenda mu mahanga na cyane cyane aba bantu bagenda mu buryo bw'ikinywabi batwawe n'amashirahamwe n'aya mashirahamwe atazwi, usanga by'ukuri ari abantu usanga by'ukuri ari abantu birangwa n'ibiturire, ni ukuvuga guhera mu gihugu uwo mwene gihugu yavuyemwo, dufashe nk'akarongo ngaha mu Burundi, gushika mu gihugu agiyemwo, aho usanga kandi bikorwa n'abantu b'abakomisiyoneri. Ikindi twomenyesha, hariho amashirahamwe ngaha mu Burundi azwi ko akora ico gikorwa, azwi n'amategeko, kuvuga yuko akorera ku mugaragaro, ariko nayo nyene tugiye kuraba amakontra basinyanira baba bagiye abarundi bagiye kwisumamwo hanze, haba nayo mashirahamwe yabaguze yo hanze, dusanga by'ukuri ayo masezerano ari amasezerano atubahiriza agateka kazi na muntu, aho usanga umushahara baba bemerewe atari wo baheza ngo baronke. By'ukuri iki kibazo si c'u Burundi gusa, mweruka kuvyumva yuko no mu gihugu ca Kenya iki gihugu iki kibazo gikomeye. Rero twashaka gusaba leta y'u Burundi nayo ikore nk'ivyo leta ya Kenya iri kirakora, kuko ibiro bijejwe igendereza mu gihugu ca Kenya biheruka kugira icegeranyo, aho ico cegeranyo kimenyesha yuko abakenya bashika 1000 babaye recruté kugira bagende gufasha ingwano muri Ukraine, bikavugwa yuko bagiye gufasha ku ruhande rw'Uburusiya. Ivyo tukabisanga mu makuru kinyamakuru BBC cyatanze. Murumva rero yuko natwe twosaba yuko leta y'u Burundi nayo igici koze kugira ngo abarundi bamenye natwe ukuntu ibintu vyifashe ngaha mu gihugu. Ibintu biruko mu gihe twari dufise inzego zivugira abarundi, aha twovuga nk'urwego rw'inama nshingamateka rwogo rwama ni itegeko bivugwa ko keshi bamana n'abene gihugu kugira ngo bamenye ibibazo by'abene gihugu. None twovuga yuko iki kibazo c'abimukira c'abarundi bagirira ingorane mu bihugu bagiye guciramwo impamba, boba batakizi, mbega nyimba boba bakizi, mbe barabishikiriza inzego kugira ngo izo nzego nazo zibikorereko. Twebwe abarundi ntiturabona raporo ivuga ngo situation imeze gutya. Birashoboka yuko baba bikurikirana, mugo turakeneye, abarundi barakeneye ijambo ry'ihumure kugira tumenye ivyo inzego dukora misi yose kugira ngo zibeho neza ziriko zirakora, kugira ngo umurundi hagati mu gihugu, umurundi ari mu gihugu abeho neza mu mwidegemvyo, mbere n'umurundi yagiye guca impamba hanze nawe abeho neza, guko Uburundi amatwi asumira eosi no mu vyonzi, nuko Uburundi buserukiwe mu bihugu bitari bike mu makungu. Rero ntivyokumvikana ukuntu umurundi agirira ibibazo hanze hanyuma ntihagire ico inzego zishobora kumufasha. Ikindi rero twoshikiriza ngaha urusi urugamba rw'abategetsi gusa, kuko abatware na twebwe dusangiye igihugu, dusangiye n'urugamba. Nico gituma n'aba bene gihugu bagenda mu bihugu guca impamba, ishirahamwe Oricome ribasaba kuja hamwe kugira ngo bashobore gushikiriza ingorane bahura nabo muri ivyo bihugu baba
bagiyemo. Ikindi nari nakivuze ariko reka ndakigarukeko, amasoko y'inkuru y'ishirahamwe Oricom na cane cane imiryango y'abarundi bagirira ibibazo mu mahanga bagiyemwo, ashikiriza yuko abarundi bagenda mu bihugu vyo hanze bari mu mice ibiri. Umuce umwe ni uw'abo barundi bagenda mu nzira twovuga ngo zirazwi n'amategeko, ariko nabo nyene twavuze yuko akenshi usanga basinyishwa amasezerano y'akarenganyo, amasezerano atubahiriza kiremwa muntu, atubahiriza agateka ka kiremwa muntu. Uwundi muce rero unagowe, bisabwa yuko dufashanya, haba amashirahamwe yigenga, haba ibimenyesha makuru, yaba na leta, kugira ngo dusemerere kuri abo barundi basha mu nzira z'ikinywabi zitazwi, rimwe na rimwe ugasanga ntibafise n'impapuro z'inzira, bahura n'ingaruka nyinshi haba mu nzira canke iyo bashitse mu ivyo bihugu. Benshi bapfungwa iminsi myinshi, amezi menshi, imyaka myinshi, mbere ugasanga hariho n'abahereyeyo baganapfirayo kubera ko igihugu kitabazi, kubera ko baciye mu kinywabi. Rero aha duca dusaba leta y'u Burundi bije imbere, amashirahamwe yigenga afashe gusemerera, ibinyamakuru namwe mufashe gusemerera kugira ngo uyu mugwi w'aba bantu ntugire ibibazo biwuhanze, ntibibandanye vyiyongera. Ikindi rero tworangiriza ko n'igisabo mwumvise ibibazo dufise mu gihugu cy'u Burundi ko ibijanye n'abimukira bava mu gihugu cy'u Burundi bagenda kurondera ubuzima hanze ari inkwirikizi zijanye n'imibereho mibi mu bijanye n'imibano n'ubutunzi, bakaja kurondera ubuzima hanze. Ishirahamwe Oricom rirangiza risaba yuko hobaho umugwi wo kwiga ibibazo bihanze urwaruka rw'Uburundi, ruba ururi ngaha mu gihugu canke ururi kurondera ubuzima hanze. Twashimikiye kugwaruka tutibagiye n'iyindi migwi y'abarundi ifise ingorane, haba abapfasoni n'abigeme. Murazi amabi bahura muri ibi bihugu vya Aziya, vyagiye abarundi barahagurutse baravuza induru, kumbure biko biragabanuka, ariko twibukanye yuko hariho umwigeme yagiriye ibibazo mw'ivyo bihugu, yanaje ngaha, mbere aho kumufasha twabonye humvise ngo bashitse bamupfunga. Ikintu vraiment ata muntu yashoboye kugitahura. Hanyuma rero tugasaba yuko hojaho uwo mugwi hurikiyemwo bose wo kwiga ibibazo bihanze Uburundi bituma abarundi bahurumbira kuja mu mahanga, na cane cane mu gutora inyishu ku bibazo vyugarije urwaruka ruri mu gihugu hagati canke n'urwaruka rwagiye kurondera ubuzima hanze. Abarundi igihugu coryoherwa, abarundi bagiye kurondera ubuzima hanze bagarutse, kubera ko amaramuko yabonetse mu gihugu cacu c'Uburundi. Ndangije ndabakengurukira, murakoze.